Wesh la famille ndabaramukije neza komeze neza. Moi c'est Beria. Welcome again muri Talk, muri Toke. Alors nko mubizi turi mu kwezi duhimbaza umunsi mpuzamakungu hagati y'abakenyezi. Twabananje navyo rero. So rero no musi zo kuyako ni bega hani wacu Burundi. Umugabo n'umugore imbere y'amategeko barangana. Nkuko bisanzwe rero tuzakuja mwibarabara tubaza abantu twivunye ico baza kuduha bijanye n'ico kibazo. So be comfortable, let's go. Bite safi bras bitwa gute ndagijimana viane nivo traponsi nitwa Jane Berize Apollinaire Ponsier no musiko tuyaga ukungana kw'abagore n'abagabo imbere y'amategeko kubwa wivuze kwiki ivyo bintu ni vyiza kweri kubera kungana n'abagabo jewe se ahubwo reka mpanda gufungurira akagori dusangire maze jya akagori yego urakoze mutama mudusangira akagori kunganisha umugore n'umugabo jewe ndavyibaza ntibirakunda kuko urabona twebwe muri iyi minsi yose mu mwaka bakabaha umunsi umwe umva urashumva ko tutangana abagabo nibo bafise uruhara runini ya cyane oya nivyo kunda ko tungana kubera deja umukobwa n'umuhungu we navyo dukora deja si bimwe oya ntibishoboka oya ntabyohera nta naho byoshobokera nk'abashiki wacu basi nk'akarorero umva ntashobora kuja ku mugabo ngo ashaza ngo atorane ni wanje jewe nasigaye ngaho ku rugo ngo ashaka tunganye ibyo ntibiba wa Afrika bisi kungana ntibyoheza bikunda kubera ivyo niyumvira kuko umaze kubura umugabo sishatse kwisuzestima mugabo umaze kubura umugabo ufise nyene ntuko ijambo ribivuga ufise ivyugaba n'umugore ntiheronke ivyagaba aragaba mugabo ntashobora kunganya n'umugabo bo hani wacu Burundi abagore n'abagabo byukuri barangana imbere y'amategeko urumva itegeko rikingira umugabo n'itegeko rikingira umugore turangana mugabo haraho badashika ahehe nk'umugore mu rugo ntashobora kuganza umugabo oya nibangana kubera igituma mbona ko batangana dufate nko ku ntwaro urabona nta mu president bigera b'umugore nivyo sindabibona nico gituma batangana umuhungu ari uwo imvukiraho ngaha mu Burundi basi nk'akarorero arashobora kuzana umukobwa akaja kuresha umukobwa hanze kandi ngaho bakamuha ubwene gihugu mugo umukobwa ntugire ngo byoshoka byoro hosabwa iki canke ho bikugira bangane imbere y'amategeko jewe ntaco nobona nosaba kugira twangane oya hariho nk'abakenyezi batashobora kuronka n'ukuntu bashobora kuvuga babura aho bavugira kubera ibintu nyine usanga ibintu bigoye bakabura aho bavugira akaba bakiye ni birebire kabisa kandi sobo umugore ashobora kuba afatirwa n'ibintu byo mu rugo hari ibyo akora nk'akarorero arasama imbanye amaze gusama imbanye arashobora kugwara imirimo ntabakikora kujya nyine isanzwe ikorwa urumva n'umwanya uramufatira urumva nk'uyo oye nta mabanga nk'ayo maremare woheza umushinga ngo akore mu kibanza ca wa wundi hariho nyine ukuntu usanga kagenda bashimire kubera ko akayamuduhaye natwe turakengurutse kuri iki kiganiro nyambariro keto ndabashimye toke turabashimi go peace out So be comfortable, let's go. Nani twakurishe ihangende mzi muraza mwicira abantu nga wankoteshe